tugeze mu kanya kaho twumva ijambo ry'Imana. Turahaye kazi y'umukozi w'Imana ava mu bubwiriza bwo mu Gatabashike hano atubwire amajambo Imana yamushize ku mutima kutubwira. Kaze cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ndipfuza kongera kuramukanya namwe. Muzamura ibiganza. Yesu nabaha umugisha. Turashimiye Imana Data tugiriye ubundi buntu. Aho ni ku ruhande rw'ishengero twese kuko twongewe uwundi munsi wo kwitunganya, twongewe uwundi munsi wo gupanga neza ibyacu muri ubu buryo bw'urugendo rwo kuja mu ijuru. Shimiye Imana ku cizere yangiriye kugira ngo mpagarare imbere y'ishengero ryayo, kandi ndashimiye abavyeyi bicaye aho inyuma yanje kwico cizere nyene nabo bangiriye. None rero ndagomba dusome amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 21 ku murongo wa 18. Turaza no kuzingurura inyuma dusome ku murongo wa 28. N'urupapuro rwa 29 mu isezerano rishasha. Matayo 21:18. Ngasi ngikunze kuyivuga kuko nizigiye ko ndumusangwa muri mwebwe, ariko kandi nk'abo babihanye jo kuwa gatandatu nitwa Ndungitswe nayo Jean Baptiste. Igikorwa c'Imana ndagikorera mu bubwiriza bwo mu Gatabo nkuko mwavyumvise ni mu ntara ya Muramvya. Dusome. Yesu avuma umusukoni. Kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara yumva arashonje. Abonye umusukoni ku nzira arawegera. Ntiyagira ico awubonako atari amababi gusa. Arawubarira ati ntugapfe wamye insukoni uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Uwo musukoni ucurakabirana uwo mwanya. Imana idufashe. Tuzingurure hamwe inyuma 28 havuga ku mugani w'abahungu babiri. Mugira ngo iki? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Aragenda abarira umukuru ati genda mwana wanje uyu munsi uje gukora mu ruzabibu. Aramwishura teka singenda. Maze hanyuma aririmbura aragenda. Aja kuwa kabiri amubwira kuno. Aramwishura ati ndagiye muvyeyi. Ntiyajayo. None muri abo bompi nuwuhe yakoze byose agomba? Baramwishura bati nuwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru idufashe nanone. N'aya majambo tumaze gusoma aha twahereye Yesu avuma umusukoni. N'amajambo atwereka canke dusanga mu rukurikirane
rw'ibikorwa Yesu yakoze ariko aritegurira igikorwa ciwe cyo kuducungura. Muri iki gihe cabaye igihe ciyinga yose, abatari bake iyo bavuga indwi nyeranda, n'indwi iza kurangizwa na Pasika. Aha rero muri iyi ndwi Yesu yari yamaze kuva i Galilaya, iyo yaba canke iyo yava, nawe yaje Yerusalemu mu minsi mikuru nk'uko n'abandi bayuda bose badugiye Yerusalemu. Yesu muri iki gisagara ntaho yari afiseho gushikira, uretse ko yari afise inshuti zaba inyuma gato y'igisagara aho bita Betaniya. Abo nabo bari ba Lazaro, ba Mariya na Marita, niho yashikiye. Amaze kuhashikira, iyo usoma yashikiye ku munsi twokwita ku wa gatanu, vendredi. Pasika izoza kuba kuwa Mungu w'indwi izoca ikurikira. Buri gihe yava i Betaniya aja mu gisagara akora ibikorwa iriyinga ryose. Uyu munsi wari umunsi wo kuwa kabiri, mardi. Ndavuga iyi minsi kuko itaja guhura n'iminsi yabo. Hari ku munsi wa kabiri aho yazinduka mu gatondo kare cyane agiye i Yerusalemu. Hari ibikorwa uwo munsi yakoze, sivyo dutumbereye, ariko nagomba turabe iki gikorwa yakoze mu gatondo kare ari ku nzira ava i Betaniya aja mu gisagara. Ngo yashitse ahantu abona igiti c'umusukoni kimeze neza, gifise amababi meza. Yivuganya mu mutima ko hari kwico kurya. Aragenda ari burondere kw'icamwa arya kuko yarashonje. Usomye muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe n'aba bantu bashika kuri 4, Matayo, Mariko, Yohana na Luka, hari haho uzosoma havuga yuko uyu musukoni kitari igihe cawo cyo kugira hano. Ndumva mwarabisomye. Namye niyumviriza nti mbega uyu musukoni ko kitari igihe cawo cyo kwama, Yesu akabura ko ico kurya agaca wuvuma, ubwo ntiyawurenganije? Ndavyiyumvira mu bwenge bwanje nk'umuntu, jewe nsanga yarawurenganije vraiment. Kandi namuwobabaza abovuga ko yawurenganije mwoba benshi, kuko nicari igihe cawo cyo kwama. Siko none agasangwa kitari igihe, none wumva yarondera kwiki? Ariko nagerageje kurondera iri jambo, ndarikurikirana, ndabaza abatama ngaha, ndasoma ibitabo, ndahava ndatora inyishu. Niyo ngira mbabwire, nsanga ntiyawurenganije. Yesu nashimwe. Igiti c'umusukoni gifise amateka cisangije, kinyuranye n'agahawa, kinyuranye n'ivoka. Nasomye ngo mu kindi gitabo atari Bibiliya, ngo umusukoni mu kwama kwawo amababi adugira rimwe n'icamwa. Ubundi keshi umusukoni uba nta n'amababi ufise. Muribuka ko na Yesu yavuze ngo iyo mubonye uzanye amababi mumenya ko agatasi kagiye kuza. Yesu nashimwe. Kiriya gihe rero cyo kuzana amababi n'icamwa biradugana. Haleluya. Uyu musukoni wacu rero igihe cyo kuzana amababi cawo carashitse, ariko ntiwadugana icamwa. Imana idufashe. Ako kantu mwakumvise? Mwari mukazi? Nta musukoni ugira amababi utari kw'icamwa. Niyo mateka yawo. Yesu rero akibona amababi aravuga ati harya hari ikintu. Agenda n'amapeti menshi tingirandye, asanga nta kiriko. Sinzi nishavu n'akantu, ariko mbera ko ndanagakuyemwo acara uvuma.
ntugapfe usubiye kwama. Imana yacu nidufashe. Mwumvise yarawurenganije? Oya, ntiyawurenganije kuko ibintu vyabaye kuri uwo musukoni hari ibintu bita gasema. Vyari nk'agasema aho ubona umusukoni ufise amababi ata kintu kiriko. Vyari ibintu vy'akataraboneka, vyari ibintu bishasha vyadutse. Hari umuntu twari kumwe ejo bundi sindamuvuga, hanyuma hari ikinyoni citwa ikinyamururu gica hejuru y'inzu twarimwo, kigenda kiraga sinzi ko muhora muvyumva. Abarundi ba kera bavuze rero ko aragasema, ucumvise nagasema. Hanyuma uwo muntu twari kumwe nza numva yigeze hejuru, urakitwara gatwe. Nca ndiyumviriza uyu mukizwa turi kumwe avuga ibintu nk'ivyo, urakitwara gatwe. Nguma ndamwiga ko, ariko nca nsanga na Yesu ibi bintu vy'agasema yarabivumye. Nterega wa mukizwa ni sawa, ntarata urutonde. Imana idufashe. Yesu nashimwe. Uyu musukoni rero buravumwe no gukabirana ucurakabirana, kandi mwumvise ko utari urenganijwe. Bivuga ngo iki? Nagira mbabwire ko twebwe abakristo mwibuke ko Yesu haraho yavuze ko ari we musukoni, niwe giti natwe turamashami. Kwama si ivy'igiti, kwama ni ivy'amashami. Ndabeshe? Amashami niyo yama. Rero iyo bavuga amababi nico twebwe twitwa nk'abakristo, nk'abaririmbyi, nk'abakozi b'Imana. Iyo bavuga icamwa nico twebwe turi nk'abakristo, nk'abaririmbyi, nk'abakozi b'Imana, nk'abaprotokole, nk'ishengero, nk'abapenekoti. Ubwo rero biragomba ko ico twitwa ariyo mababi kiza guhura nico turi arivyo vyamwa. Yesu nashimwe. Haraho ubona umuntu w'umukizwa muri vire ushonje kandi uzi ko afise amafaranga, atahanye ndibaza ngira ndonko two kurya, ukamuganirira ugaca hirya no hino umwereka kushonje, ukamengo ntavyumva, ugasubira ugasigura nyene ukigirisha ukavuga ingene wazindutse kare cane saa 10, ukashiramo n'ukwayuza ukayuza ukarindira ko yogira ico avuze, wapi ugavuga girane ugataha. Ariko twibagiye rya jambo Yesu yavuga ku mabwirizwa makuru, irya mbere ko ari ugukunda Imana, irya kabiri ko ari ugukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Iyo aba ari we wari kurayuza waca wiruka muri resitora, ariko nyene mwene data ntacu ukoze. Mugo mwibuke ko Yesu yavuze ngo ico gihe ngo nzobabwira ngo tewesha we twarahuye nshonje, urazi ko atanirindazi wanguriye, none rero mva mu maso tiburya wese nigeze ndanakumenya. Ngo bazoca bamubaza ati none we twahuye ryari? Ujyanye burya yari jewe. Ngeze ahantu ndabwira Imana ati Imana uzoza urampishurira ndakumenya, kuko je muri vire mbona abantu bose basaba jewe. Hari umugabo umwe je bundi yansavye truwasa ya bisi, ndibaza ngo uwo mugabo ntashaka ibintu vyo kuja kuroga amafaranga yanje, ko numva hari abantu baroga amahera. Nkabona n'umugabo ameze neza, truwasa bisi yari kiri ha truwasa, mugo murumva ko atari vuba, ngo mfasha truwasa. Imana iduhishurire tumenye uwo mugabo nubwo yambaye karuvati, tumenye duti ni Yesu canke siwe. Imana idufashe. Ivyamwa rero ni ngombwa. Iyo bavuga ivyamwa umuntu ashobora kwibaza ati ni ivyamwa ki? Ariko kandi mwibuke ko Yohana cagihe ngo ari mu bugaragwa batiza abantu bose babatijwe, abantu bose bizeye Kristo nk'uku kwacu, yaca bavuga ngo nuko rero nimugende
mwame ivyamwa bikwiranye no kugororoka. Ivyo vyamwa muzobisoma mu cete Paulo yandikiye abagalatiya, bavuga ko ari ivyamwa vya mpwemu yera 5:22 canke 19, ariko ni mpwemu yamira muri twebwe, ntabwo wokwama utagiramwo mpwemu yera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Kandi nagira mbabwire muri iki gihe sinzi ko ari ukubera igwirirana ry'abantu amatongo ntakimera. Kera twariga mu cigwa c'uburimyi ivyo bita mise en jachère. Mise en jachère kwari ukuvuga ngo kuraza ahantu uyu mwaka ntuharime kugira ngo uzoharime mu mwaka uzahasubiranye. Ivyo ntibigikunda, ariko nanone abashakashatsi baguma biga mbega habiki, bakaguma batuzanira amangeri, siko amangeri. Numvise ko mu Burundi bariko bararondera ukuntu bakora angeri zijanye n'uburere dufise, angeri y'imbo, angeri yo mu mugamba, angeri y'ikirimiro, angeri ya hariya hose. Kubera iki? Kubera babona angeri dukoresha mu kirundiramera ibiharage, kuko isi yaho isanzwe irimo icunyunyu kimeze ibiharage, ariko umugamba yaririmisha ntihagire ikivamo. Ubu rero ubuhinga naho bugeze, ati umuntu wese rero tumukorere angeri ihuye n'isi yiwe. Ubwo n'ubushakashatsi bwo kuraba ukuntu ivyamwa vyokwama. Ushobora kwibaza nk'umukristo ati none nanje kugira ngo name nkwiye angeri yahe? Yesu nashimwe. Bariza mugenzi wawe tukwiye angeri yahe? Hari izo bita NPK, hari izo bita ire, hari izo bita DAP. Kandi rero hari abahanga bo kurima, buri angeri yose ifise icimaze. Ni warima ibijumbu ugashiramwo angeri yitwa ire, ivyo bijumbu bizogira ivyo bita imibuto canke imivyuka bitagate hejuru, ariko musi nta kintu uzosangayo, kubera wakoresheje angeri yo gutagatisha amababi, ariko hari hakenewe angeri yo kugira yo kuvyibusha imitsi. Yesu nashimwe. Ndagomba uyu munsi Imana iduhe angeri yo kwama. Yesu ashimwe. Uyu munsi nta ire dukeneye, nta ire dukeneye, kuko ire ni y'amababi. Amababi rero mwumvise nico twitwa, ko twitwa bakizwa, ivyo birazwi. Jewe mbere nagenda tangara ahantu henshi ngaha mu gisagara banyita pastor. Ngiye muri saro kwimwesha ngo karibu pastor, nkibaza ivyo bintu babikuye. Muriko muravyumva? Ivyo twitwa vyo vyaratagase. Muravyumva? Ubwo rero nta ire dukeneye angeri igirana ivyibusha ivyamwa, kugira ngo twame ivyamwa vyo kugororoka. Ibi vyamwa twama vyo kugororoka bifitiye inyungu Imana, bikagirira inyungu n'abagenzi bacu. Ntivyumvikana se? Birumvikana. None rero bene data, sinibaza ko tuza kuja kure cyane, ariko nagira ndababwire ntukabagasema. Agasangwa warazanya amababi yo kwitwa umukizwa, agasangwa warazanya amababi yo kwitwa uwabatijwe, enda ni wama ivyamwa vyo kugororoka, enda nugira urukundo, enda nugira ubugwaneza, enda nugira ukwihangana. Hari abantu batihangana, mwari mubizi, kandi abantu batihangana ingo zenda gusambuka kubera kutihangana kwa benezo. Ivyo vyamwa ni vyinshi, kandi iyo vyamira muri twebwe bigira n'utundi dushami. Umuntu niyaba umugwaneza ukaburi kumwe nawe canke ukorana nawe uzokoroherwa kuko ukorana n'umugwaneza. Yesu nashimwe. Nasomye irindi jambo riri mu gitabo c'indirimbo ya Salomo. Aya majambo yo mu gitabo c'indirimbo rimwe aranatugora gusoma, murabizi, kuko insiguro zayo rimwe na rimwe ziradusiga. Ariko kandi Bibiliya irimwo amajambo
ayahumetswe n'Imana, ayavuzwe n'abantu nayo arimwo, ariko bafise kumurikirwa muri bo na mpwemu w'Imana kugira ngo ayo majambo azodufashe. Kandi buri jambo ryose rigira insiguro mu buryo bw'ivyiyumviro, mu buryo bwa teoloji n'ibindi n'ibindi. Nagira ndarisome namwe muryumve. Indirimbo 8 ku murongo w'8 n'urupapuro rw'amajana 766 haravuga ngo dufise murumuna wacu mutoya. Yesu nashimwe. Ndasavye mwumvirize, sindabahenda, nsoma ivyanditse. Dufise murumuna wacu mutoya atarasonga amabere, none tuzogira dute murumuna wacu igihe azosabirwa? Cari kibazo aba bantu bari bafise, kuko uyu murumuna wabo mutoya wabo w'umukobwa yaravutse arakura, amaze gukura aragera ku rugero, aragera ku myaka yo gusonga amabere. Ubundi amabere igikorwa gikuru ni konsa, siko mubizi, konsa umwana. Ubundi umuntu w'umudamu Imana imuha amabere kugira ngo mu gihe cyo kuzokonsa umwana aze ayikoreko mu konsa umwana. Uyu mushiki wacu mutoya rero arabigikumi, mugabo ngaha naje naramusumbya. Muriko muravyumva? Wamengo nurubaho. Aba bantu bagira amagorwa, none ko yakuze, none ko yahejeje amashure, ariko ntarasonga amabere, tuzobigenza dute baje kumudusaba? Ni ikibazo kuko azorongorwa, ariko aze guhura n'ikibazo cyo kunanirwa konsa umwana kubera nta mabere agira. Ivyo bibazo rero nivyo vyibi vy'uyu musukoni. Waragize amababi ariko ntiwagira icamwa, none bizogenda gute aho Kristo azoza kurondera icamwa kuri uwo musukoni? Imana idufashe. Namye numva turirimba ngo twende tukawavute. Sha tutawavuta, lakini hangalia wewe utawavutia wapi, utawapeleka wapi? Tuzobajana yego tugende data wanje ngo tubakure mu minyororo ya shetani, ko natwe duhanzwe gusumbabo. Harakantu ngaha twasomye Yesu yavuze ngo umva, ngo abantu b'abatoza kori bari bazwi nk'abantu babi b'abaryabiturire barenganya. Abo barabakera mugabo sabo ubu haragoye. Abasambanyikazi baba ari abantu bahebewe, mugabo Yesu aravuga ati umviriza ndababwire mwebwe uko ndababona, muzuye kw'ibibabi mugabo atacamwa na kimwe umuntu yobakurako kigaragaza umuntu yakijijwe. Tindabarahiye abo bantu nariko ndavuga bazobatanga mwebwe kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana idufashe. Biragomba ko twama. Muririmbyi yaririmbye akaririmba avuga ngo turindire twama ivyamwe. Mana ntuturandure, turindire gatoya. Murakazi? Reka ngatere mu kitabire kandi aha turiko turarangiza. Turindire twama ivyamwa, ntuturandure, turindire twama ivyamwa, ntuturandure. Oh, ntuturandure, turindire twama ivyamwa, ntuturandure. Abakozi bawe Mana, ntuturandure, turindire twama ivyamwa, ntuturandure. Oh, ntuturandure, turindire twama ivyamwa, ntutura. Oh, baririmbyi bawe Mana, oya ntubarandure, barindire bama ivyamwa, ntubarandure.
turandure turindire twame ivyamwa ishengero ryawe Mana nturirandure ririndire ryame ivyamwa nturirandure turandure turindire twame ivyamwa ntuturandure. Umviriza rero ivy'ivyo vyamwa. Abigalatiya 5:22 nayo nabibabwiye ngo ariko ivyo muhemu yama n'urukundo. 216 ariko ivyo muhemu yama n'urukundo. Uwo muhemu yamira muri twebwe, urwo rukundo rugaragarira kuri twebwe. Bene data dukundane nk'uko Kristo yadukunze. Yemwe baririnzi nimukundane, abakozi b'Imana nidukundane, ishengero nimukundane nk'uko data yadukunze. Haleluya, haleluya. Urwo rukundo rurimo, wumva rurimo. Mwari muzi ko hariho abantu badashobora kwicarana hariho abantu badashobora kwicarana aho mu ngoro y'Imana. Ejo twari kumwe n'umukozi w'Imana mugenzi wanje, mwarimu nkunda cyane, arambwira ati mfise umutwaro mwarimu murumuna wanje, ati mwishengero ndongoye mfise hajya niki mfise abantu, ndahinduye imvugo, mfise abantu barenga 5 bavuze ngo naka acinjira ntimuzosubira kumbona. Murumva uwo mutwaro ngo naka kiri umunyamuhamagaro mukimuhaga duhagarara imbere, je sinzogaruka murambwirira mwarimu. Ivyo bintu rero ngo biri ku bantu bashika 5. Umwe ngo aca mutumaka ati umugore wanje akiri muri korale, Imana idufashe, n'umugabo yitwa ntawe mwomenya, ati akiri muri korale ujya mugore wanje je sinzogaruka ngaho vraiment. Ati wapi, Imana idutabare. Abakozi b'Imana tugira imitwaro tidufukame dusenge, urumva n'igitero. Yesu nashimwe. Ariko ngomba kuvuga urukundo. Enda nimwame nimutanama rondera angeri yamisha urukundo, bwira Imana uti amisha urukundo muri jewe, kuko je sinkunda na vraiment. Muzi ko hari ibintu byantangaje, hariho abantu bavuga ngo umva ngo mfise inzigo iyo dusengera abantu. Mwari mfise inzigo, none uyifitiye nde? Urumva singira wanda yifitiye mugabo numvise ngira inzigo, ntaca ndamubaza none aha najura afitiye inzigo. Mfise inzigo, hari ibintu bitubamwo vya kameremere bitubuza kwama ico twabwirizwa kwama, urukundo rukanyoha. Paulo ariko arandikira Abagalatiya yavuze ngo uwo mwemu niyo kameremere ngo bihiganirwa muri twebwe. Muravyumva? Kameremere niduga mwemu aramanuka, mwemu naduga kameremere iramanuka. Imana idufashe kwa mu rukundo, Imana idufashe kwa mu rukundo. Bantu mwese mwankana, Imana ibafashe mwa mu rukundo. Amivuga bake kuko ngira si benshi bankana. Mugabo rero kandi mwibuke ko Yesu yavuze ngo ishami ryose ritama, ngo iryo ryose riracibwa rigatabwa mu muriro. Bene data, ahantu turi ni mu rwambariro rw'abera, ahantu turi niho twisuzumira, ahantu turi niho twambarira, ahantu turi niho twitegurira gutaha muri ubwo bwami. None rabo bantu batagira urukundo, uyu munsi ni mu rusabe. Abantu mufise urwanko rw'ubusa, mwumva imitima yanyu yuzuye urwanko, uyu munsi ni musabe kwa mu rukundo. Amen. Umunezero. Kare nciye hariya numvise ijambo nubwo ntarivuze, ikintu cabaye muri jewe cavuga ngo mbwirira mugenza ngo humura, ngo umumarayika ngo atembagaza ibibuye ngo aracariho.
Imana imbabare ko ntari narivuze naryo nayiguherako, ariko kandi ndarivuze. None si ndarivuze, muzova ngo sinarivuze. Ubwo rero humura, umumarayika atembagaza ibibuye aracariho. Ngaho mumbwirire nimba utamwanka. Turabe ko mubwira. Nimba utamwanka ati humura, umumarayika atembagaza ibibuye aracariho. Na n'uyu munsi arakora. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ubushize twavuganye ijambo ryo gusaba, nagiye numva intaza abantu banterefona ngo mwari byakunze, mwari byakunze. Nanjye nkaca ndavuga nti ni data bikora. Haleluya. Mwumvise ngo ninda bikora. Ubwo rero nimuhumure, muce mugira icama citwa umunezero. Haleluya. Hariho abantu baza bababaye, kandi abo bantu bababaye, abo bantu batagira umunezero, bakozi b'Imana ntimuzobarondere kw'ibikorwa. Uyu muntu atagira umunezero niwo mubwira ngo ibya Bujumbura, ngo hari iwacu tuvyita bya Bujumbura byayanzuye hajya. Nta munezero agira, arigore warihumiriwe. Reka kumugora, reka kumugora. Ariko umuntu afise umunezero wagakiza, umuntu afise umunezero anezererewe kugira neza kw'Imana, muvuga rimwe akumva kangahe, kabiri, gatatu, infini, byinshi bitagira iherezo. Imana nihabwa icubahiro. Amahoro. Mwabantu mwubatse ni mwami icamwa citwa amahoro mu ngo zanyu. Ko hapfutse baki, ariko shanshimiye Imana, mbonye wa muntu wanje hari yagize ati ame, rero iwacu birakunze, kandi niwe wenyene yagize ngo ame. Haleluya. Amahoro, twama amahoro, kuko ibiyahungabanya biriho. Haleluya. Ko ndamuvuze umunsi umwe yanyibwiriye ngati uzi tugira turiho amaminervare y'abana sheri. Amahoro jewe arahera, kandi arahera. Naje nkabibona ko yahetse, ngo kubera iki? Ngo kubera tugira turiho amaminervare y'abana. Nivyo aragoye, mugo naciye ndamubaza nti none sheri, ni uri umugabo ngaha? Ivyo ko ari ivy'abagabo? Hari umwaka urabona ntarishe minervare? Twebwe ko badusomesha bagurisha ibivi, hari kivu urabona ngurishije ngo niko ndungika abana kw'ishure. None rero Imana yo mwijuru ibahe kwama umunezero, kuko ivyo bintu bizogirira ikimazi Imana, ishengero bigirira ikimazi n'abakozi b'Imana. Amen. Ego nivyo, twame n'ukwihangana, twame n'ukwihangana. Nimba utanihanganye aho uratsitaye. Mwumvise ubona bwiye, nimba atihanganye yatsitaye. None rero Imana yo mwijuru iduhe kwama ukwihangana. Buri muntu wese agira ukwihangana mu mutima. Nimba utanabifise niryo sengesho ryawe. Timana, icamwa citwa kwihangana, urabona jewe ntaco ndimo. Erega ibi bintu ni ivy'abakizwa beneda. Ubu butumwa ntabwo ari bwaba bandi muzoja kuvuta gukwega, siko? Oya, si ubwabo, ni ubwatwebwe nyene, kugira ngo tuzoje kuvuta abo bandi tumeze neza, twama. Haleluya. Kugira neza, kugira neza. Mwumvise? Twame kugirane, kugira neza. Ejo bundi twari ko turasenga, sinzi ko ako kantu nakababwiye, ariko ngira narakababwiye. Haraho umuntu yumva intahe yubaka. Umuntu umwe twari ko turasenga nawe umukirisu arambwira ngo none ga mwari, ibintu mbonye ko bikaze kandi ndabibonye kuri wewe, ndabivuge canke ndabireke? Tibivuge. Ati mwari, mbonye ku kuboko kwawe ko kubavu hariko akaziriko, uboshe umenga uragahene mwari. Kandi niyo mpamvu burya bijya bintu vyajya abantu bavuga
keshi ntituvyemera kubera urumva nije ndongo y'amasengesho nari kurava ngo ndaboshe mugabo ndavuga ntivuga vyume haleluya ngo ndabajije Imana mwari igituma ko kaziriko kakuriko ngo Imana irambwiye mwarimu ngo hari bikorwa ngo wahora ukora vyo mwibanga ngo vyari bikorwa umengo ni bito cyane ariko mwari ngo ivyo bikorwa wabikorera abantu wabikorera abatamakazi wabikorera abapfakazi wabikorera abakene mwari ivyo bikorwa ngo Imana irambwiye ko wabihevye ntibasha ntimbesheye vraiment ntimbesheye kuko no ngaha kera kuri Noeli abavyeyi baravyibuka nahora nzana ibirijana by'umucire timurandabira babatamakazi ba pasiyonye ntibaza kuronka aho bagurira umucere ariko baje muzi ko Satana tuboha Imana itabara baboshwe kuko jewe naciye nguma mvuga nto ya Mana ntabarugace amasengesho yarinze ahera mvuga nti gace Mana gace ubwo rero ababoshwe muri mwebwe kugira neza kwabaye kure yabo Imana ibabohore amen arambwira ngo ariko mbajije Imana ati none mwarimu ku kuboko k'uburyo kutaboshe navyo bisigura iki Imana iramubwira ngo kuriya kuboko k'uburyo kwa mwarimu ubona kutaboshe ati hajya ubona mwarimu wanje n'umukozi kandi ndamwemera vraiment ngo kubikorwa vyitwa ivya Bujumbura kubikorwa vyitwa ivyo kwakira igikorane kubikorwa vyitwa mwarimu n'umuhitsi aharabohoye ndasubira ndavuga nti ntimbesheye nibuka igihe korale yo mu gatabo yazi wacu yo bagabo yazi wacu mu gatabo kandi abantu bataraza mu gatabo burya mwarahomvye hariho niyo nariko ndiyumvira gutumira mugabo naratohoje nsanga Bujumbura ngo ntiragira no mu nusu none iyo boyihuruja gantuze nabaye ndahora mugabo kandi mvugiyemwo Yesu nashimwe ngo mwarimu rero arabohoye akaboko k'iburyo mugabo akibumoso n'ubu nguma senga kugira neza ni vyamwa by'abantu bakijijwe ni vyamwa by'abantu bitwa abapentekoti ni vyamwa by'abantu buzuye umwuka wera ni vyamwa by'abantu babatijwe amen tuvuga ingeso nziza Paulo yavuze ngo mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo bavuga nk'inkozi z'ibibi erega hajya twe turi inkozi z'ibibi uzi ko kukazi bashobora gupanga akantu mugabo gati shati wapi naka ntivyorengana nakarimo ntimwumva ko tubagiriye nabi ariko ngo nko kuvyo babavuka ko nk'inkozi z'ibibi ngo bazohimbaza Imana umunsi yagize yabagendeye tugira ingeso nziza tubabizigirwa haleluya tubiki abizigirwa ivyo vyo intahe ni kuri mwene data mwarimu mbaza umutima namubajije atariko gashi ufata n'ingane bene data babuza akazi uza n'umunyamahanga nasanze umuntu w'amapantaro mwidukiwe uza n'umunyamahanga n'ingane bene data babuza akazi atoya rekasha atuge yasubiriye mwene data tubiki tubabizigirwa abanyamahanga bariko baradusubirira mubwizigirwa Imana idutabara tora umwe mu gwaruka ngaho ugenda umuhi butike canke umuhi moto canke umuhi tagisi canke umuhi benimo yize uzobibona ariko ndagomba uyu munsi tubwire Imana ati mpa kuba umwizigirwa erega ntivyoroshe urumva ejo bundi hari umuntu yambwiye ngo erega abagabo turabazi ngo mukizwa mu gihande cyo hejuru ngo guhera ku isentire kuduga acambwira ngo urumva ngo umufuko kubera uri munsi y'isentire tamafaranga yarabananiye gukizwa ko kubera ari munsi y'isentire nibindi ariko reka mbabwire
ntibyoroshe, nivyo dusaba Imana ati Imana ndagomba umpe kwama icamwa citwa ubwizigirwa. Ntaco ngira, n'abankoresha barabizi, n'umugabo wanje arabizi, ariko muzi ko ari abantu biyiba, abagore biyiba, abagabo biyiba. Ntuze ugasanga mw'igoti ashizeho ibiro 5 vy'umuceri abishoye gutya, ari ivyi umuntu w'umugabo mugakabitwara mw'igoti, ari iyivye. Kwiyiba, ibaze ko ibintu vyawe ntuzewe, ibintu sakamara amazi. Mugabo kubera iki? Kubera utari umwizigirwa. Madamu yobimenya, acakenera kumenya ayo mahera yo yajana, ugaca usanga ntibikunda. Ubwizigirwa siko n'ubugwaneza, hasigaye bibiri. Ubugwaneza, haleluya. Mvuze iki? Ubugwaneza, ubugwaneza kibicamwa cacu. Hari abantu babagwaneza, haleluya. Hari abantu babagwaneza kandi murabona je ndimwo. Mugira mugenzi ati mwari mpajya n'umugwaneza vraiment. None ko mudashaka kuvyemera. Ngaho murabaza ujya muntu wanje, harejo namwandikiye aka message ndamwantumviza rero sha. Wewe ivyo ushaka vyose nta ngorane kuko Yesu je yaramboshe. Muravyumva? Ubu ndumugwaneza jewe sinkankamwa ntibikunda kuko Yesu yagize. Mugabo mwene data, ico camwe utagifise uyu munsi ni mukanya ubunyene. Ni mukanya ubunyene. Uvuga uti Imana ndagomba kwama icamwa c'ubugwaneza. Mbo umuntu w'umugwaneza, muri korale bamenye nk'umuntu w'umugwaneza, muri serekre y'abakozi b'Imana bamenye nk'umugwaneza, mu kibano bamenye nk'umugwaneza, mu rupangu bene data twe turabakizwa. Imana iduhe kwama icamwa c'ubugwaneza. Turangirije ku camwa citwa ukwirinda. Ukwirinda ni camwa gikomeye kitoroshe, aha twese cama caduhanze. Kwirinda, Salomo yanditse avuga ngo rinda umutima wawe, haleluya, gusumba uko urinda ibintu byose, kuko ubugingo ariho bwizene, hariho bududubiriza. Nigeze kwigisha abantu ndababaza igihengeri, mbega yari mwebwe? None si igihengeri murakizi? Igihengeri ni giki? Abatakizi gira kujya turabe, batazi igihengeri tinukuri igihengeri ntaco nzi. Ariko umviriza ndababwire, igihengeri ni gitoboro cyo kurugo, hajya kuri krotire canke ku rugo rwanyu rwa ruguru hariya, namwe ndazi bamwe twapfuye hamwe. Iyo haje ku ikintu c'igitoboro caciwe n'imbwa canke mwasokoye urugo muja kurucana canke abasuma bahaciye, kiya gitoboro ni gihengeri. Kijya rero abasuma iyo baciye ku musozi w'iwanyu bakakibona baca bacinjiriramo. Ndafise abana banje nariko ndigisha ijambo ry'igihengeri, ndavuga nti bane banje bakobwa, bane banje ntisa mukabona umugabo wantuza gusohokanye, aho nta caha muzoba mukoze, mugabo kizoba ari gihengeri. Mukanya kwa shetani ruza kwinjirira aho nyene, aho yagusohokaniye, muri uko kugusohokana nyene niho ruza guca. Kwirinda, uku kwirinda ni camwa gikomeye. Nimba tugwa mu vyaha tubura kwirinda, tubura kwirinda. Mwumva twosenga, ivyo gusengera birahari, hamwe nuko kutama vyaradutaye mu vyaha ibi na biriya. N'umunsi wacu wo kuvyihana, n'umunsi wacu wo gusenga ati Imana mpakwama, kuko igiti cyose kitama data zogica kigatabwa mu muriro. Nubwo amababi yaje, nubwo wiswe mu protokole, data zogica nta kabuza. Nubwo amababi y'uburirimvyi yaje, data zogica nta kabuza. Nutama, nubwo uri umukozi w'Imana nkanje, nta kabuza data zogica. Ngo bazovuga ngo none data ko twavugishwa mu izina ryawe vraiment kubera ko twankiye kwinjira, timva mu maso mwabakora biziramwe, mwese nigeze ndabamenya. Kuko batamye. Imana idufasha. Ndahaye kaze umuntu yumva ico yosengera.
turindire twame ivyamwa ntuturandure turindire twame ivyamwa ntuturandure natanze kaze ntuturandure turindire twame ivyamwa abagabo bawe Mana ntuturandure turindire twame ivyamwa ntuturandure twame ingeso nziza bafasoni ngaha Mana ntubarandure barindire bame ivyamwa ntubarandure wa Mana we twama urukundo twama amahoro turindire twame ivyamwa ntuturandure turindire twame ivyamwa ntuturandure dusavye ukwihangana wa Mana we turindire twame ivyamwa turindire twame ivyamwa ntuturandure turindire twame ivyamwa ntuturandure twame urukundo turindire twame ivyamwa turindire twame ivyamwa ntuturandure turindire twame ivyamwa ntuturandure turahaye kazi umuvyeyi adusengere. Mana data wa twese uri mwijuru ngaba abantu bawe baje hano imbere yawe mwami ubagirire imbabazi ubaharire ubagirire ikigongwe ntubarandure barabuze ivyamwa ariko bari bakwiye kwama bakagira ivyamwa ubagendeye mu gitondo ukabona ivyamwa ubagendeye ku murango ukabona ivyamwa ubagendeye ku mugoroba ukabona ivyamwa haleluya ngaba abantu bawe Mana ubagirira ikigongwe ubaharira ivyo bakoze bibi usubira ubagarukanira urukundo rwa rukundo rwo mu mutima rumwe rwatuma utwitangira igorogota ku musaraba ugapfa ugahama ukazuka haleluya usubira ubatambagariza ikibuye ukura bya bibuye mu mutima mw'izina rya Yesu ubagarukanira urukundo umaze kubagarukanira urukundo ubahereza amahoro 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 abe muri bo Mana amahoro ya Yesu Kristo amahoro ya Yesu Kristo abe muri bo bumva amahoro mu mutima haleluya haleluya mw'izina rya Yesu bumva amahoro mu mutima Yesu we ubahereza umunezero babigishwa bawe ngo baranezererwa babonye umwami haleluya haleluya baranezerwa babonye umwami haleluya usura bagarukanira umunezero hanyuma ubahereze kwirinda Yesu we ubahereze kwirinda turi mw'isi roka turi mw'isi jyana Yesu we ubagirire imbabazi ubatabare mwami ubahereze kwirinda ubaha ikiziriko kizirika umutima ubaha inkinzo amana amana haleluya ubahereze inkinzo ubahereze kwirinda
ubazigame ubarinde satani, ubarinde isi, ubarinde abadayimoni, ubarinde ibisigo, ubarinde. Haleluya, haleluya. Ubashire ku murinzi, ni wewe muzigamye. Nuko urakoze kubagiriye neza kandi urakoze kubahariye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Aba bagifukamye hanyuma kunyene bagifashwa nanone umuvyeyi adushireho umuntu asengera abagwaye. Umuntu agwaye ahaguruke, umuntu afise ikibuye kimuhanze nahaguruke, abamadeni agoye nibahaguruke, abahanzwe n'amashure nimuhaguruke, umumarayika atembagaza ibibuye aracakorana n'ubu. Amen. Mana yacu, Mana ugororotse, umuvyeyi wacu uwaduhamagaye databuja, haleluya, wavuze ngo mugende ngo abo muzorambika kw'ibiganza, umva, ngo bagwaye abo bazoca bakira. Nisezerano wasezeraniye abakozi bawe. Ngaha abakozi barambitse ibiganza ku barwayi bo muri rino shengero. None rero mu izina rya Yesu, nushitse icyo wasezeranya ahantu, kandi natwe turabyizeye, n'aba bahagurutse mu kwizera kwabo. Kandi nyakubahwa Imana, wavuze ngo nimwagira ukwizera, ngo naho koba gatete, ukwizera guke cyane, ngo muzotembagaza imisozi itembagare. None turatembagaje iyi misozi y'amadeni, turatembagaje iyi misozi yo kuburanirwa, turatembagaje iyi misozi iri imbere y'abanyeshure, turatembagaje iyi misozi iri imbere y'abigeme. Turagomba batera intambwe mu izina rya Yesu. Mana, turatembagaje iyi misozi iri imbere y'imisore, vyaburiye vyase, bihebuye bihevye, turayitembagaje mu izina rya Yesu. Imisozi iri imbere y'abavyeyi, Mana turayitembagaje mu izina rya Yesu. Imisozi iri imbere ya twebwe abakozi, yaba imisozi yo mu ngo zacu, yaba imisozi yo mu ishengero twashizwe imbere, Mana turayitembagaje mu izina rya Yesu. Mana turatembagaje imisozi, duhagaze muri uku kwizera gusa, nta kindi cyo bikora atari ubushobozi buva mu ijuru, nta kindi cyo bikora atari uyu mumarayika yatembagarije iki kibuye kiva ku mva ya Yesu. Nta wundi, si twe tubikora, oya si twe tubikora, oya si twebwe, oya si twebwe, ariko uyu mumarayika turasavye murungike muri iri shengero. Abantu bawe bagirirwe neza, abantu bawe basure bagira umunezero, abantu bawe basure bagira amahoro mu mutima. Kristo Yesu uzobukoze, dusenze twiziye kuvyumvise kandi ubikoze, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niho dusenze, amen. Abumvise amajambo y'Imana, data baha umugisha.